Twongeye kubaramutsa tubahani ikaze mwese rero Barundi namwe Barundikazi mudahwema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Shiramatsiko TV ibandanya ibageza ko amakuru abatandukanye ariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusangi kuba bamaze gufyonda sabone kubakoresha n'umwe w'ifaransa amakuru aca bashikira mu kabandanya mu yakurikira umwanya ku wundi naho abakoresha Icongereza aho ntegereza ko bamaze gufyonda handitse subscribe amakuru yacu rero abagira ko umwanya ku wundi mbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Shiramatsiko TV iba yabashikiyeyo ikabatorokaniza amakuru yose abari ko aravuga ngaha mu makungu muri rusangi ndetse no mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka rero amakuru yacu kuri bw'idonido tugiye kuyahera mu karere maze tuborere ko amakuru yikarabwa mu Rwanda ndetse no muri hagati y'u Rwanda na Kongo aho abantu benshi bari ko baribaza nimba igihugu c'u Rwanda cubashigiye kwirukana impunzi z'abanyekongo bari muri kino gihugu. Reka rero amakuru yacu tuyagaruke ko kuri bw'idonido tuyaherere hagati y'u Rwanda n'u Burundi tuborere ko abantu ariko baribaza niba u Rwanda rwo barubwiye kwirukana impunzi z'abanyekongo. Ni ikibazo abakurikiranira hafi benshi bibaza. Ibyo bibaye inyuma yaho umukuru w'igihugu Paul Kagame atangarije kuri uwo wa mbere ko atazokwikorera umutwaro w'impunzi z'abanyekongo kubw'ibiharuro vya leta y'u Rwanda. Ico gihugu nyene kivuga ko gihaye indaro impunzi zirenga ibihumbi birenga 80 z'abanyekongo bagizwe ahanini nabo mu miryango ivuga ururimi rw'ikinyarwanda iba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Inkuru ya social media ya Burundi rero itubarira ko umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yagarutse cyane ku migenderanire hagati y'igihugu ciwe n'ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu kwifuriza umwaka mushasha abanyarwanda. Yaranabigarutse ko mu ntango z'iyindwi yagize ati ico si ikibazo c'u Rwanda kandi tuzogerageza abantu bose bamenye ko iki kitari ikibazo c'u Rwanda mu gutangura kubwira abo bose bibaza ko ari ikibazo cacu kitari ikibazo ca Kongo. Mubanze mukure abo banyekongo ngaha mu gihugu c'u Rwanda. Abashika iminsi yose kubera ibikorwa vya leta yabo n'inzego anavuga ko leta idakora neza. Si ikibazo rero ciwanje none ikibazo ni icande ni icanyu kandi umuryango mpuzamakungu nibo ndiko ndabwira. Niko yatangaje mu birori vyo kwimika umukuru mushasha w'inama nkenguzamateka kuri uwo wa mbere ku mugwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Barabandanije ariko harakomera amashi n'abamwumviriza bose agira ati ikibazo ni icanyu gusumba uko coba icanje, ariko ndase ko u Rwanda rwikorera uwo mutwaro runatukwe runafatwe nabi imisi yose kubera ico kibazo. Yishura kuvyo umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yavuze, Patrick Rick umwe mu banyamashirahamwe akaba no mu muhari w'abasivile bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yamenyesheje ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo itagira impunzi mu Rwanda. Akibutsa ko abanyekongo bo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bategerezwa kwirinda kugwa mu mutego w'u Rwanda. Yagize ati izo mpunzi z'abanyekongo zitarizo zivugwa na Kagame ko agiye kuzirukana mu Rwanda ni bene wabo bitwa bwite abanyarwanda batagira ivyizigiro by'ubuzima. Barihwa na Kagame nyene agomba kubarungika kwicumu mu materitwari ya Rucuru na Masisi kugira ngo aronke ivyo avuga ko abanyekongo b'abatutsi bariko baragandagurwa, gutyo aronke ivyo avuga imbere y'amakungu. Niko uyu Patrick Rick yamwagirije. Ariko icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yabwiye ibimenyesha makuru muri iyo ndwi ko impunzi z'abanyekongo zishobora kuzoguma mu Rwanda. Akongera ko imbibe z'u Rwanda suguruye impunzi zirashobora kubandanya ziza nayo abari ngaha bo
kurungikwa mu gihugu cabo mu gihe batiyumvamwo ko bari mu mutekano. Kubwiwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagombye gusigurira amakungu ko abanyekongo bahunga bariko bazira ihonyabwoko. Abategetsi b'u Rwanda bagiriza leta ya Kongo kutitaho ibiriko bishikira abanyagihugu bamaze imyaka irenga 20 mu Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kandi yaheruka kwifatira mu gahanga umuryango mpuzamakungu abona ko nubwo biruko umuryango mpuzamakungu wigira ko abo bantu batabaho. Umugambi uboneka ukaba ari uko bohera mu Rwanda ivyoza kweza ikinyoma kivuga ko basanzwe ari abanyarwanda babereye kwirukanwa. Iki ni ikibazo mpuzamakungu gikeneye inyishu mpuzamakungu. Aya ni amajambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ko kubwiwe u Rwanda ntuzokwemera kwikorera umutwaro w'ivyakozwe na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Turafise imitwaro ikwiye yo kwikorera. Imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri u Rwanda na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ntihengeshanya gutituka kuva hasubiye kwibonekeza ibitero vya M23. Uwo mugwi wa kera Abatutsi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza abategetsi ba Kongo kuba batubahirije ivyo uwo mugwi wiyemeje kubijanye n'iyinjizwa ry'abarwanyi bawo mu nzego. Abo nabo bakaba bagizwe n'abatutsi b'abanyekongo. Abategetsi ba Kongo rero baguma bemeza ko u Rwanda uwo mugwi ushigikiwe n'u Rwanda. Ivyo leta y'u Rwanda idahengeshanya kwiyamiriza iminsi yose. Rero mwese mwari mudukurikiye amakuru yacu kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Shiramatsiko TV. Reka ndabare ko amakuru yacu agarukiye ngaha tuzosubira, ariko amakuru yacu akaba arakagaruka gusa ko tutatanguranye amakuru yacu ntitwobora kubibutsa zimwe mu nkuru amakuru yacu yariko aribanda ko muri aka kanya. Amakuru twari kumo turabarira rero ariko aravuga ngaha mu karere twabare ko hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bivuga ko u Rwanda rwoba rugiye kwirukana impunzi z'abanyekongo. Ese ayo makuru koko yoba ariyo? Nibeza ko mwayakurikiye kuri bwido nido. Tubashimiye amakuru yacu nakagaruka, tuzosubira mukomeze mugire umunsi mwiza. Imana ibandanye ibarinda, ariko kubo tutari turi kumwe reka ngenda yibutse moca mu byonda ngaho handitse sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, naho abakoresha ururimi rw'icyongereza aho mu byonda handitse subscribe. Mungaca mubandanya mukurikira amakuru yacu umwanya ku wundi. Bakoresha ururimi rw'igifaransa cyangwa rw'icyongereza mu byonda handitse share canke partage amakuru yacu mukasangiza n'abandi bose barijya nino bakabandanya muyakurikira umwanya ku wundi. Reka rero amakuru yacu tubasubikire ngaho tubwire ko tuzosubira. Mukomeze mugire umunsi w'Imana mwiza kandi murakoze cyane gukurikira amakuru yacu, bandanya muyakurikira amakuru yacu rero nakagaruka.